ibiva mu muntu yanayomtoka ndani nivyo bimuhumanya, ndio anamchafua. ibija mu muntu Anajokula mtu birinjira vinaingia, bigaca mu nzira yavyo, vinapitia njia yake, bikabandanya, vinaondoka, ntibigaruka havirudi, ngo bihumanye umuntu, havinasi mtu, oya biribandaniriza bikagenda. vinagera. Biri mu muntu Akasema ndani ya mtu ivyiyumviro bibi, mawazo mabaya, ubushakanyi, uzinzi, ubwivyi, kuiba, ubwicanyi, mauaji, ubusambanyi, uzinzi, ukwifuza, kutamani, kugira nabi, kutenda mabaya, ubugunge, kutokuwa ivyisoni nke, kutokuwa na ijisho aibu, ribi, macho mabaya, ibitutsi, matusi, ubwibone, kujiona, ubupfu. Ibi byose burya bibitse mu bantu. yote yanakaa ndani ya mtu. Numona ko tugenda muri ino si, Tunaona tunatembea mu duniani, mitima y'abantu harimwo ibintu vyinshi. ndani ya mioyo ya watu kuna mambo mengi. Imana yarakoze, Mungu ametenda mema itashize umutima ngaha, ambao hakuweka moyo umuntu hapa. wese agenda arabona ibiri mu mutima. Kwenye uso mtu asione ndani ya moyo. Imana yarakoze, Mungu amefanya mema, itaremye umutima wuguruye hajaomba moyo ukiwa mfunguka, uri hejuru ngo abantu bose ukiwa basome. juu kila mtu aone. Hari umuntu yogera ahantu Kuna sehemu kifika abantu bakiruka watu wanakimbia bagahunga na kukimbia, basomye ibiri mu mutima wawe, wakisome aliyomo ndani babonye yako, ivyiyumviro bibi biri mu wakiona mawazo mutima, yako mabaya, babonye ubusuma buri mu mutima, wakiona wizi ndani yako, babonye ubwicanyi buri mu wakiona mutima, uwaji ndani yako, bohunga. wanaweza wakakimbia. Ariko Imana nyene irazi ubwenge, Lakini Mungu mwenye hekima yawushize hariya hataboneka, ameweka mafichoni. aha rero uko twicaye aha Hapa tumekaa sasa, hari byinshi biri mu mitima kuna mengi yacu. ndani yetu. Ubusambanyi si hajya, si bya bindi umuntu yamaze gusambana, kuryamana n'umuntu. Uzinzi si pale ambapo mtu tayari amelala na mtu. Oya, ukivyifuza unapotamani hariya mu mutima niho bizungurukira, ndani ya moyo ndo niho vinasuka, umuntu abipangira. ndipo mtu anasema. Ukivyifuza Ukitamani uba wamaze gusambana, tayari umezini. ukifuza kwiba Ukitamani uba wamaze kwiba. wewe umeiba. Mu vyiyumviro Ndani ya mawazo yako niho bipfira ndipo kuna kandi vitu, niho bikirira. ndipo kuna uponyaji pia. Aha rero turimwo vyinshi Hapa tuna mambo mengi ndani, vyinshi, mengi sinzi biri mu mutima wawe. sijui ndani yako. Hari igihe turi mu rusengero, Kuna wakati tukiwa kanisani ivyiyumviro biba vyiza mawazo yanakuwa mengi, kubera baririmbye, kwa sababu wameimba, bataziriye, wameabudu, watambye, wamesifu, ivyiyumviro bizunguruka mawazo yanazunguka, bikaba vyiza. yanakuwa Mbere mazuri. niyo turi mu rusengero Tukiwa kanisani turaniyumvira ku bijanye n'iherezo, tunafikia pia hari kuhusu igihe mwisho, twiyumvira ibijanye n'iherezo tunafikiria ryacu, kuhusu mwisho wetu, ariko twarengana lakini umuryango tukiondoka nje bigahinduka yanabadilika ivyiyumviro. mawazo. Wabona umugabo w'abandi Ukiona mke wa mwingine ugatangura kumwifuza, unamtamani, abandi bakifuza ibirenze. wengine wanatamani mambo Mu mitima makubwa, hakabamwo ibintu vyinshi ndani ya cyane. moyo kunakuwa mambo Imana mengi sana. idufashe cyane.